Amahoro y'Imana bene data nkuko bisanzwe muri kumwe na mwene so Evangeliste Manirakiza Thierry mwama musangira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu turaguha icubahiro we muremyi wacu mutanga bugingo. Abana bawe turi imbere yawe twifuza guhazwa n'ijambo ryawe. Ndakwingize mwami udufashe ufasha bumva ufashe na jewe mwami Imana kucisha mwino jambo twese dufashwe na muhimu wawe ni mu izina rya Yesu dusenze amen. Amahoro y'Imana abaganze bene data mwama mudukurikirana ndabahe kaze cyane gose muri jambo ry'Imana. No munsi jambo tugiye kuganira ko ni jambo riri mu gitabo cya kabiri c'abami igice ni ca gatanu. Reka dusome ni igice kirekire ariko turasoma mwo imirongo mike kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Igice ca gatanu kiravuga kuri Elisa akiza Namani imibembe. Namani umukuru w'ingabo z'umwami wa Siriya yaratonye kuri shebuja kandi yari umunyacubahiro kuko ari we uhoraho yahintsinzi bigatuma abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi ariko yaragwaye imibembe. Kandi abasiriya bari baragiye kunyaga ari bitero. Muri uko kunyaga bafata mpiri umwigeme mutoya mu gihugu c'Abisirayeli araheza abicoreke iyo mukanamani. Ku murongo wa gatanu haravuga ngo nuko umwami w'Isiriya aramubarira ati shira kugende nanje ndakurikira umwami w'Abisirayeli nanje ndandikira umwami w'Abisirayeli kete. Nuko aragenda ajana ifeza itaranto 10 n'inzahabu shekeri 6,000 n'imyambaro 10 byo gukuranya. Nuko ashira umwami w'Abisirayeli iryo kete ryavuga riti iri kete nijya gushikira uramenya ko ndakurungikiye umusavye wanje Namani ngo umukize imibembe. Maze umwami w'Abisirayeli asoma iryo kete yitanamurira ko impuzo ziwe aravuga ati mbega jewe ndi Imana ngo ntume umuntu apfa cyangwa abaho ko uwo mugabo andungikiye umuntu ngo ndamukize imibembe. Era bingene anyigenza ko muheze muvyiyumvire. Umurongo w'8 uravuga ngo maze Elisa wa muntu w'Imana yumvishe ko umwami w'Abisirayeli yitanamurira ko impuzu ziwe amutuma ko ati ni giki gitumye witanamurira ko impuzu zawe? Nazi wanje aramenya yuko mu Bisirayeli hariho uvugishwa n'Imana. Amen. Reka tugende ku murongo wa 11. Ariko Namani acararaka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambire izina ry'Uhoraho Imana yiwe azungagiza ukuboko hejuru yaho ndwaye ankiza imibembe. Mbega inzuzi z'i Damasiko Abana na Farupari ntiziruta amazi yo muri Isirayeli? Sinoshobora kuzihagiramwo ngahumanuka. Ku murongo wa 11 haravuga ngo nuko aramanuka yibira muri Yorodani incira 7 nkuko uwo muntu w'Imana yari yamubariye. Ako kanya umubiri wiwe uhinduka nkuko umwana mutoya arahumanuka. Imana ishimwe cyane. Iri jambo tugiye kuganira ko ni jambo ritwereka neza amakosa 3 Namani yakoze kugira ngo agere ku gakiza. Ayo makosa 3 ni abantu benshi cyane muri ino si tugenda dukora akaducereza kugushikira inyisho zacu, kugushikira
ivy'Imana yaduteguriye. Uyu Namani tuvuga, Namani yari umuntu akomeye cyane nkuko twabisomye, yari umusirikare wo mu rwego rukuru, ubwoko bw'abofisiye bakomeye mu gihugu, nko muri kino gihe niko twabivuga, yari nka generale cyangwa irindi pete, yari umuntu akomeye. Hanyuma ariko naho yari akomeye, yarabayeho ubuzima butamunezera, ubuzima butanezera umuryango wiwe, ubuzima butamuhesha amahoro, ngo yaragwaye indwara mbi, indwara ibabaje cyane, indwara y'imibembe. Imibembe cyari ikintu kibi cyane, yari indwara mbi, aho bakubonye ufise imibembe bakwita nk'igihumane, wari umuntu ahumanye, icyo buri cyose kwitwa kuhumanya bari ikintu kibi cyane. Uyu Namani nubwo yari akomeye, nubwo yumva ko ari mu rwego rukomeye cyane rw'intwazangabo, n'ukuri yarababaye cyane kubera yari afite imibembe. Imibembe bafata nk'icaha, imibembe imvugo ya Bibiliya iyo ivuze imibembe yifata nk'icaha. Iyo umuntu afite icaha mufata nk'agwaye imibembe. Uyu Namani yari agwaye ababaye cyane, arushe cyane, ariko Bibiliya yatubwiye ko bari baranyaze umwana wo mu Isirayeli, umukozi wo mu rugo. Haravuga ngo nubwo biruko iwacu muri Isirayeli hari Imana, bose wogenda hariya wokira. Abiyagira umugore wa Namani. Ariko Namani murabe ikibazo yagize. Namani ikosa rya mbere yagize, yiyumviriye ko yogura agakiza, ububabare bwiwe, ibibazo afise, ko yotanga amafaranga bigahera. Bene data, yafashe inzahabu, afata ibintu by'agaciro, aragenda abitwara kugira ngo yereka, kugira agende kugura agakiza akira indwara yiwe. Ariko ibyo byose nta na kimwe byashoboye kumufasha. Nuno munsi bene data, hari abantu bafise ibibazo, hari abantu bagendana indwara mu mutima, indwara y'icaha, indwara yica buke buke, ikakurimbura kugeza utakaje ubuzima mu buryo bw'umubiri, ukagira n'igihe utakaza ubuzima mu buryo bw'impwemu. Bene data, nagoma ndababwire ngo nta kiguzi na kimwe woronka, na kimwe, nta mafaranga, nta mazu wotanga, nta kintu na kimwe wotanga mu rusengero, nta kintu na kimwe wotanga ahariho hose ku Mana kugira ngo ukire. Ikintu kimwe cyonyine gihari ni ukwizera Yesu Kristo yitanze kugira ngo abari mu isi bose ntibapfe rubi, ariko bahabwe ubuzima, bahabwe ubugingo budashira. Bene data, nta kindi cyo gukiza, nta kindi cyo guha amahoro atari umwami Yesu. Nta handi, nta rindi zina na rimwe ryo gukiza. Ku mwami nta bushobozi buhari bwo gukiza, ku bakomeye nta bushobozi buhari bwo gukiza. Mwene data, nta kindi na kimwe wokora, nta kintu na kimwe wotanga, nta na hamwe. Irindi kosa yakoze byamucereje, yagiye kurondera inyishu hatariho. Hari igihe turondera inyishu hatariho, hari igihe turondera inyishu mu miryango, mu bakomeye. Umwami Kete yandikiye Namani kugira ngo atware ku mwami, bisaba uburenganzira bwo kuyoshuka muri Isirayeli. Byavuga ngo ndakurungikiye umuntu, uwo muntu niyagushikira umukize. Nukuri yaramutumye bidashoboka, kandi Namani aratwara icete nk'umufisi yakomeye, abwira umwami ngo akeneye gukira, aja kurondera inyishu ahatariho. Umwami nta nyishu yari afise. Bene data, inyishu nimwe, inyishu nimwe. Nta handi twokura inyishu atari muri Kristo Yesu, nta handi twokura inyishu atari mu mwami Imana. Nta hantu na hamwe. Yaragiye aramubwira ngo mbega yewe umwami unkize. Umwami aramubwira ati yo nukuri ntimungirire nabi, mbega jewe nokiza umuntu cyangwa nkamwica? Jewe hari ubushobozi mfise bwo gukiza? Mbega jewe hari ubushobozi mfise bwo kuzura umuntu yapfuye? Mbega jewe nokiza imibembe? Yerekana ubushobozi bwe ko buri limite. Nagoma ndababwire ngo umwana w'umuntu ubushobozi bwiwe buri limite, burafise aho bugarukira. Abaganga ubushobozi bwabo buri limite. Hari indwara bavura ntibaheze, bikanka, zimwe akavuga ngo zo barapfupahaza. Hari ibibazo isi yicara, imiryango mpuzamahanga ikicara kugira ngo itore inyishu, ariko inyishu zikanka.
intambara zikomeye cyane, imiryango mpuzamahanga ikicara, nations ikicara bikanka. Hari ibibazo bimwe urondera abashinga ntawe mu muryango baze babumvirize bikanka. Ndababwire ngo reka mwene data wumve rino jambo, reka kuronderera inyishu aho zitari, reka kuronderera inyishu aho zitari. Aho hantu uri kurarondera uzokwiruhisha, uzokwibabaza gusa. Reka kuronderera inyishu aho zitari. Hari igihe abantu barondera inyishu mu buzima bakarondera ukuntu baza kwivura ibibazo bafise. Hari umugabo umwe yarafise umugore bari babanye nabi, ntibumvikana, bamana ibibazo, bama mu ngwano. Buri gihe umugabo atasha agashika akagwana n'umugore, abana bakama bararira. Hari igihe umuntu aza agateza intambara mu nzu, ibintu byose bikaja mu ntambara. Umugabo akaza yataha agakubita umugore agakubita abana. Umwana yavuga akantu ngo ico kipfagundu. Hari bitutsi kera batuka abana, n'ubu hari batarakizwa, bitutsi by'abapagani ngo wakivagundu we wagiki, kagutuka ibintu byose bidashoboka. Hanyuma yakubwira uko umugore agakubita abana bagakubita inyabu yasohoka igahunga igahura n'imbwa, imbwa igakubita inyabu, intambara zose imbwa igahitana, ibintu byose bikamenagurika. Intambara ahaguhera zikaguma ziyongera, ibibazo bikaguma byiyongera mu nzu, mu muryango. Bene data, nta kintu na kimwe. Hari umugabo umwe, uwo mugabo yarafise ibibazo bikomeye. Aravuga ngo twaragwanye n'umugore, nta nyishu byazaye, naramukubise n'ibyakunze. Aravuga ngo naragerageje ibintu byose biranka, ngo rero intambuko ngeze kubu ngomba ngira intambuko yo kwiyobagiza umugore wanje, sinzose no kumwibuka ndamufute mu mutwe. Umugabo yarafise amafaranga, yarafise ibintu byose byari gutuma agira umunezero, ariko ntibyamukundiye. Aca atangura kwihereza inzoga nyinshi, araboregwa, acika imboregwa. Muri ako kuboregwa kwiwe yavuga ngo reka nywe inzoga nyinshi cyane, ninashika muhira nza gushika ntaziyonja, ziraza kumpuma amaso ku buryo n'umugore wanje ntaza kumubona. Arashika muhira yaborewe, bamufashe, arashika aragwa mu gitanda, ntiyafunguye, yarameze nabi cyane, ababaje. Ashitse araryama mu gitanda, umugore araterura arakira nyine umugabo, kuko nta kundi yari kugira, ntawe yari kumuta. Hajya nasanze nta muntu wa mbere akundana nk'umugore, urukundo umugore akunda umugabo. Naho wowe waburaye umukubise nawe aragize gute, ugasanga nyene araja aramwakira. Yaramwakiriye, aramuryamika, aramukura ibirato, aramufuka, arajyama umugabo uke mu gitondo inzoga ziramuvako. Ahindukiye hirya arabe asanga ni wa mugore wiwe, amuravye mu maso asanga aracari kumwe n'umugore wiwe. Umubabaro wigwiza inshuro nyinshi cyane uwo yarafise imbere yuko aborego. Aravuga ngo uno munsi reka noneho mpindura inzoga. Acaja kunywa inzoga nyinshi cyane, arazivanga, arasubira arataha. Mu gitondo byagenze kwa kundi nyene, yavyose asanga abona umugore wari ngaho. Bene data, nagoma ndakubwire ngo nta kintu na kimwe wokora ngo kiguhesha amahoro. Nta nzira zawe zo kugeza ku Mana, nta nzira zo kugeza ku mahoro. Inzira zihare zonyene nizo kwizera Imana, ukayegurira ubugingo bwawe, ukarondera inyishu mu Mana. Reka kugora abantu, reka kugora umuryango, reka kugora ababanyi, reka kugora iki, nurondera Imana. Imana irafise inyishu, irafise inzira zayo yocishamwo, ukabona inyishu z'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bukagira intumbero. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ikosa rya gatatu Namani yakoze. Namani yarase kwemera inzira bamubwiye. Wewe hitamwo ukunge naza gukira. Baramubwiye ati mbega wewe umuti wawe ntiyawuvuze, genda wihagire muri Yorodani inshuro 7 uza kuvayo wakize. Namani avuga ngo ya, ngo mbega iwacu ntihari inzuzi nziza aho nza kwiyuhagira mu biziba, aho nza gukira uko ngiye mu biziba bya Yorodani. Yorodani ngo karakuzi gasuzuguritse kabi cyane, ntiyakumva, atangura kuraba inzuzi ziwabo nziza. Mwene data, ibaze ugiye kwa muganga ugwaye, ubabaye, uri kuraribwa mu mugongo,
uri kuraribwa n'umutwe, hamwe ugaca ugenda kwa dogiteri, kwa muganga, ukabwira muganga ati mbega muganga, wewe urazi ko ngwaye, je ndagwaye cyane, ndababara mu mugongo n'umutwe urameneka, byari ukuntu numva merewe nabi, maze igihe ingwara yanjye ndayimaranye igihe kinini cyane, rero nagomba unyandikire imiti, ume paracetamol, ume kinini, ume imiti myinshi, ukamudondagura imiti ukeneye aguhereze. Uwo muganga yokura bakafata nk'ikijuju, kati mbega uyu muntu ubwo ntafise ingwara agenda nawe mu mutwe, uno muntu arakomeye neza, aza kubwira muganga imiti amuhereza. Umugwayi siwe yigenera imiti, haleluya. Umugwayi siwe yigenera imiti, imiti imenywa na muganga. Namani yumva ko yogenda mu nzuzi zo muri ziwabo, akabariza agendamo akiwagiramwo inzuzi yita ko ari nziza. Bene data, hari igihe wiraba uriwe, ukiraba igihagararo mu isi ufise, ugacurondera ngo jewe ivyanje kugira bigende neza n'inzira zanje nzokwigwanako, nzoca hariya, nzoca kuri naka, nzogira bino. Ariko nagomba ndakubwire mwene data, nta wundi atari Yesu. Yesu yaratanze amaraso yiwe nk'ikiguzi. Yesu yaratanze ubugingo bwiwe kugira ngo twebwe abari babutakaje tuburonke. Yesu mu mishishagu yiwe twarakize ingwara. Yesu yarababajwe kugira ngo twebwe abo yacunguye tugire umunezero. Yesu ntacyo atakoze, haleluya. Yesu yarangajwe kugira ngo twebwe turonke aho kuba. Yesu yarasuzuguwe kugira ngo twebwe turonke icubahiro. Yesu yaravumwa amate kugira ngo twebwe duhabwe umugisha. Yesu nta na kimwe atatanze ko nk'ikiguzi kugira ngo twebwe abo yiremeye turonke ubugingo budashira, haleluya. Nagomba ndababwire nubwo byagoranye kuri urwo rugero, haleluya. Namani yumviye impanuro, reka bano bakozi ba Namani ndabafate nk'abakozi b'Imana. Baramuhano yaramubwira ati mbega ico ni ikintu gikomeye kugenda mu ruzi yakubwiye ukagenda ukiyuhagira inshuro 7. Namani yagiye ababaye cyane, aravuga ngo sindabyumva, yagiye atabitahura, ariko yumvira Imana, yumvira icyo umukozi w'Imana yamubwiye, yumvira n'icyo abahanuzi abakozi be bamubwiye ati genda wibire nkuko yakubwiye muri Yorodani, haleluya. Ndababwira ngo icyo Imana iri kirakubwira kuguhinduka kwawe, icyo Imana iri kirakubwira ku nyishu zawe, icyo Imana iri kirakubwira kugira ngo ukizwe. Izo mpanuro uri kurahabwa bariko barakubwira ati mwene data, ese wo kwakira agakiza. Izo mpanuro kuvuga ati genda upfukame wihane uve mu byaha. Sagasuzuguro byaduhesheje iteka, byatumye tumera neza, byatumye turonka ijambo, byatumye tuba bazima. Hari abari bameze nabi. Ndibuka umugabo umwe yagiye kwa Yesu, yaramerewe nabi cyane, yaramerewe nabi cyane, yarafise agahinda kenshi cyane, yarameze nabi, abarozi baramuroze, yarabaye nabi, ingwara zidahera, ibintu byiwe byononekara. Hamara baramuhanura ambwira ati mwene data, ibyo bintu burya mu bakizwa hari Imana, iyo bagusengeye biragenda neza. Hanyuma caragenda, ipantaro iratabaguritse, hari umuntu inzoga zononye, isura yiwe yarononekaye, ibikovu vyuzuye mu maso. Umunsi umwe aja mu gakiza, yakira gakiza, yaravuga ijambo, ibintu byoroshe cyane bene data, haleluya. Ibintu byoroshe cyane, ibintu byo kwizera gusa bene data bikanga. Nukuri ni gute biriko birakunanira kwizera? Ni gute ko birakunanira kwizera umuremyi wawe? Ni gute ko birakunanira kubwira Imana ngo Mana jewe ndazi ko bingora, ego biracananira, ego biracangora, biracananira ibi nibi, ejo byari byangoye ca ndiboreza ngo ndabe ko noronka inyishu. Mwene data, aya makosa 3 ushaka kuba yarimo uno munsi. Uri kuriyumva ko amafaranga yo gukiza, uri kuriyumvira ko abantu bo gukiza abakomeye, uri kuronderamwe inyishu mu bakomeye, uri kurarondera wowe n'ubwenge bwawe uburiye aho hantu hose,
ugacurondera mu bwenge bwawe ko hari inyishu, ukihereza inyishu. Izo nyishu zose ntizishoboka. Inyishu yonyene imwe n'imwe gusa ni ukwemerera umwami Yesu, ukamubwira ngo Yesu, nasetse ibihome byinshi, nazungurutse ahantu henshi, nakoze ibintu byinshi, nageragereje ahantu henshi, nazungurutse ahantu henshi, ntibyigeze bikunda. None mwami wanje, ndaje umbabarire aho nagendeye mu bintazi, umbabarire aho narondere mu bapfumu, umbabarire aho narondere inyishu aho zitari. Ndaje ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Winjire muri jewe Mana, ukore umukwabu, wimure ibitaguhimbaza byose, ubyirukane bije kure yanje. Noneho ubugingo buzima, ubugingo busagutse ubuzane muri jewe. Bya bindi numva mu ijambo ry'Imana ko bishobora kunkiza, ndavyizeye mwene data. Kubwo kwizera gusa umwami Yesu araza. Yesu Kristo ni package, n'umuzingo, n'umutekero urimo ibintu byose. Muri Yesu harimo amagara meza, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo n'ayo mafaranga yagutesheje umutwe. Muri Yesu arimo Yesu yo gukiza ayo madeni, Yesu yo gukiza ubwo gwanko gwabaye akaranda mu muryango wawe, Yesu yo guhuza nabo mutahuza mukabumwe, Yesu yo guha amahoro impande zose. Ikinagusaba ni kimwe gusa, nuko uhindukira ukamwizera. Ndakwinginga ngo umwizere. Kwizera ntibizogukoza isoni, kwizera umwami Yesu ntibizokumara amazi, kwizera umwami Yesu bizongera biguhiteka, kwizera umwami Yesu bizokongera bikugarure stati y'ubukomeye. Haleluya. Ushobora kuba uri kurankurikirana uri ukomeye, uri kurumva uri umuntu wizewe mu mabanga akomeye y'igihugu, uri umuntu wizewe mu ishengero, uri umuntu wizewe mu muryango, uri umuntu wizewe mu bikorwa byawe, abantu bose bakubaha bavuga ngo urakomeye, ariko ukabuzi ikibembe cyawe, ukabuzi ko hari ikintu muri wowe cyakunaniye. Wageragereje mu bapfumu biranka, waratanze amafaranga biranka, waragerageje ibyo. Yesu arabishoboye. Haleluya. Yesu arabishoboye mwene data. Reka kwiruhisha, ntiwigirire nabi. Yesu arabishoboye. Yesu n'umukiza, Yesu n'umutabazi. Aho ugeze reka kwigirira nabi, aho ugeze Yesu yo gutabara, Yesu yo kugirira neza. Mwene data, ngiye gusoza ndakwinginga, niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umwakira uno munsi. Genda urondere ishengero rikwegereye, genda urondere abakozi b'Imana, ubabwire ibikugoye, uwo uri wese, uko uri kose. Reka kuzosoza nabi, reka kwiyumvira ngo urumva ngo reka ndondere ngo ababosi nkanje, reka ndondere abakomeye nkanje. Reka gutumwa ejo kurondera psikologe, reka kutumwanya ja kwa Yesu aragutabara. Ja kwa Yesu arakugirira neza. Yesu nuru wa mbere azobagiriye neza. Yageze kwa Lazaro yasa n'uwapfuye, aramuhindura abamuzima, aramuhamagara. Yahuye n'uwitwa Zakayo. Zakayo yari umutoza kori, yari umuntu akomeye cyane. Zakayo arafise ikibazo aho yari yaswe cyane kuko yakorana n'ingoma y'Abaroma, kuko Abaroma bari baragiriye nabi Abisirayeli. Zakayo arinyegeza buri kumwe nahagarara n'ubugufi bwiwe, aja kurira igiti. Ariko umunsi Yesu amubwira ngo Zakayo ururuka, injira mu byanje, ingo ube mu bana banje. Zakayo nawe akemera akavuga ngo ndakwakiriye Yesu, ngwino mu rugo iwanje. No kuri Zakayo byarahindutse, ivyari yari ivyo arabisubiza. Ubuzima bwiwe bwo kwiyumva nk'umukuru akomeye byarahindutse, aca bugufi. Mwene data, nta kindi ukeneye no guca bugufi. Ca bugufi, reka kuraba ibintu bikubesha ngo urakomeye. Nukuri ivyo bintu sibihoraho, n'ivy'umwanya muto. Ivyo wobirirana, ivyo bipfana,
ivyo wobigogwana, ivyo wogira gute, ntivyokuraho umubabaro w'iyo mibembe ufise, ntivyokuraho umubabaro w'ugo rugo rwakunaniye, ntivyokuraho umubabaro w'abo bana bakunaniye, ntivyokuraho umubabaro w'ivyo bintu vyawe vyase gutera imbere, ntivyokuraho umubabaro w'icaha kiguma kigaruka uko usinziriye, uko uvyutse kiguma kigaruka mu maso yawe, ntivyokuraho umubabaro w'icaha. Ariko ico guhindura ubuzima n'umwami Yesu wenyene. Ndakwipfurije kwakira agakiza, ndakwipfurije kugira amahoro mu bugingo bwawe, ndakwipfurije impore mu muryango wawe, ndakwipfurije impore mu bawe, ndakwipfurije gutwenga, ndakwipfurije kunezerwa. Imana ikugarurire ibihe vyawe watakaje, byari mu mugambi w'Imana. Imana yawe itegura ngo bibemo, ariko umwasi yarabikunyaze. Mwene data, ndakwipfurije gushumbushwa, ndakwipfurije gushumbushwa. Ku murongo wa 14 havuga ngo nuko aramanuka yibira muri Yorodani incuro 7, nuko uwo muntu w'Imana yari yamubariye. Ako kanya umubiri wiwe uhinduka nk'umwana mutoya, arahumanuka. Mwene data, wo kwizera Yesu woba nk'umwana mutoya, wozana itoto mu buzima bwawe, iminkanyari yova mu maso. Namani kuva yizeye akumvira icyo ijambo ry'Imana rimubwiye, akumvira icyo Imana yavuganye nawe biciye mu muvugishwa, no kuri Namani yahindutse ngo umubiri wiwe wahindutse nk'umwana mutoya. Mwene data, ibyawe byose ubira itoto, ibyawe byose bikaba byiza, ubugingo bwawe bwosubira bukagarura itoto, wasubira ukamera neza. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Wizeye ijambo ry'Imana, reka ndangize ndagusengera. Imana ikugirire neza. Hari ubushobozi butuma ibintu byari bibi bihinduka bikaba byiza. Data, mu izina rya Yesu Kristo, kubw'ijambo ry'Imana ari ububasha kandi ari ubushobozi buzanira uwizera agakiza, bukamuzanira kubaho neza. Mana, ndasengera umuntu yizeye ijambo ry'Imana, umubohore, umugirire neza, ahinduke abicare mu gishasha, umukize ibikomere, ibyo bikomere yakuye mu isi, ibyo bikomere yakuye muri bino bigerageza maze mu gihe. Mana, umukize n'ingaruka mbi z'ibyaha uzobukoze, umuhe ubugingo. Wa munsi inzambi izovuga aza gusanganire no mu munezero mwinshi uzobukoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.